Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Chigwa nshaka yuko twiga ko uno munsi niri jambo rivuga ngo ba uwo mugenzi agaragaza urukundo, ba iyo nshuti, ba uwo mubanyi agaragaza urukundo, ba okay. Iki nico kintu tuza guhagarara ko uno munsi mu byo tuza kwiga ko vyose. Nibaza yuko maze kumva inkuru y'umugabo, uyu mugabo fati umuhigi, murabizi kera hazaga abamissionnaire bagaca bubaka amasantre, muri ayo masantre bakarondera abaspecialiste baza kuza gukora muri ayo masantre bivanye n'ibikorwa bihari, nimba ari bitaro hakaza abaganga, nimba ari amashuri hakaza bigisha. Rero aho kuri iyo centre hari haje umuganga aje kuvura, ariko uwo muganga akaba yifitiye ibindi bimuryohera, izindi loisir ziwe nuguhiga. Rero iyo ari muri weekend yacaga aja mu ishamba kuja guhiga. Rimwe agiye guhiga yumva induru, yumva umuntu ariko arakoma induru, agiye kuraba abona n'umuntu imbere yiwe hahagaze intambwe. Hama wa muhigi acarasa ya ntambwe, umva wa mudoktere muhigi acarasa ya ntambwe irapfa. Wa mugabo yaragiye kuribwa n'intambwe ataha amahoro. Ageze muhira ntiwamenye vyabaye, ariko wa muganga atashe muhira kameme utashe wishe intambwe uba wahize neza, wumva yuko yari umuhigi mwiza. Ariko bukeye aza yumva induru, yumva uruyogoyogo, nkoreshe ya mvugo yo muri Bibiliya, yumva uruyogoyogo. Agiye gusohoka ngo arabe, abona abantu benshi barashengereye. Hanyuma muri abo bantu abona hari umugabo ari hagati yabo, ari kumwe n'umugore, ari kumwe n'utwana, ari kumwe n'impene n'intama n'inkoko n'ingurube kumbure canke inka sinzi, vyose azatumbera urugogo wa mugabo w'umuhigi. Hanyuma uyu mugabo arasohoka, mwibuke uyu n'umu étranger ntabwo azi imico yaho hantu. Hanyuma carabaza ati nibiki bibaye. Hanyuma wa undi acaramubwira ati ngo ntunyibuka, hari ahantu tuzinanye, ntabwo nyibuka, ni jewe wa wundi ejo wakiza ya ntambwe. Acaribuka bati none nibiki, ni ubundi jewe j'étais considéré yuko namaze gupfa imbere y'iriya ntambwe. Rero kuba ndiho nuko wewe wampaye akaryo ko kubaho. Iyo utari kwica ya ntambwe jewe sinari kubaho, kuko ya ntambwe wayishe, voilà que ubu rero ndi muzima. Kuko ndi muzima kubwawe, niyo mpamvu ubuzima mfise ntabwo ari ubw'iwanje, kandi ubuzima mfise ni ubw'iwawe, kuko jewe napfuye ca gihe ya ntambwe yapfa. Ubu ndi muzima kuko wowe wampaye kubaho, niyo mpamvu ubuzima bwanje ari ubwawe. Rero jewe, umugore wanje, abana banje, n'ivyo mfise vyose turi nyegu yawe. Bo ntimumbaze ivyabandanyije kuko ntavyo nzi, nanje ni nkuru numvise. Ariko fete ibi birampa igicapo c'umuntu ashoboye kurealiza mu buzima bwiwe yuko iki cabaye kimaye ubundi buzima. Rero ubu buzima mfise ntabwo ari ubw'iwanje, ni ubw'uwabumpaye, kuko ubwanje bwagarukiye hahandi vyabereye. Yesu ashimwe cyane. Shaka yuko tuza kurabira hamwe iki kintu kugira ngo dutahure neza iri jambo rivuga ngo ba uwo muntu nyene, ba cette personne là, ce prochain, cet ami, ce voisin agaragaza urukundo. Yesu ahabwe icubahiro. Amen. Reka dusomere hamwe duhere ku murongo wa 25.
umurongo wa 25 tugeze ku murongo wa 28 haravuga ngo maze umwe mu bigisha ivyagezwe ava hasi aramugeza ati mwigisha nkora iki ngo nzoraga ubugingo budashira nabaramwishura nabaramubaza ati vyanditse bite mu vyagezwe kandi usoma iki aramwishura ati mukundishe uhoraho imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose n'ubwenge bwanyu bwose kandi mukunde ababanyi banyu nkuko mwikunda aramubwira ati wishyuye neza gira utyo uzogira ubugingo. Okay, abo tumaranye iminsi muri yindwi kwa gatatu nibaza yuko iri jambo ryaravuzwe cyane nubwo ijambo ryakoreshejwe canke umurongo wakoreshejwe uri muri Matayo. Jewe nshaka kuvuga muri context yindi itandukanye nuko Matayo yabivuze, kuko Matayo yagarukirije ngaha, Luka wewe yaciye anaduha karorero kadasanzwe. Niko nshaka yuko tuza guhagarara ko uno munsi kugira ngo dushobore gutahura ano majambo. Shaka rero mbere yuko ninjira muri iri jambo nkosora ibintu bimwe na bimwe. Urabona muri Bibiliya zacu ugiye kuraba hariho ivyo bita imitwe y'ijambo, umutwe w'ijambo, les titres. Siko kuko nk'ubu usomye muri Bibiliya zanyu z'ikirundi aha ku murongo wa 5 hejuru wa 25 hejuru bavuga ngo umugani w'umusamariya w'imbabazi. Okay, ako naga titre mu yindi vugo uza gusoma asomye gusaka gatitre mu mutwe wiwe acabona icagiye kuraba cyangwa kubona muri text agira asome. Ariko rero aho kenshi twihendera turihenda twibaza yuko aya matitre ari ijambo ry'Imana. Twibaza yuko aya matitre munyuve neza, iyo mvuze ijambo ry'Imana savudike ni ikintu kidahinduka, niko camye, niko kiri, niko kizokwamaho, nico uhoraho yavuze. Ariko c'est pas le cas. Mvuge kuri iki kintu, aya matitre n'abantu bagiye bayashiraho. Ni nkuko jewe nshobora gusoma texte runaka hanyuma muri yo texte nkakuramwo icigwa, hanyuma nkaca nandika hejuru y'iyo text ijambo nakuyemwo. Okay, nk'ubu jewe no kwandika ngaha hejuru y'iyi text ijambo no kwandika kwiri ngo ba uwo mugenzi cyangwa uwo mubanyi yerekana urukundo. Nico jewe no kwandika kuko nico nkuye muri iyi text. Rero ngaha sinshaka yuko muza kubona mu musamariya w'imbabazi. Okay, turaza kubona mu ikindi kintu. Iki ni kintu nshaka yuko kidufasha kugira ngo dushobore gutahura neza aya majambo tugira turabire hamwe. Rero muri iyi text yacu iyi mirongo ya mbere dusomye nibaza yuko bigaragara neza uyu mugabo umukuru cyangwa umuhinga umwigisha w'ivyagezwe. Uyu n'umuntu nkuko twabibonye kwa gatatu n'abantu bari basanzwe baciye ubwenge, n'abantu bari basanzwe barize, n'abantu bari basanzwe bazi ivy'amategeko y'Imana nkuko ijambo ry'Imana ribivuga, surtout Ancien Testament. Aba bari abantu baciye ubwenge bazi vyinshi. Muri Matayo aho havugwa aya majambo ugiye gusoma uza kumva ngo kuko ni context ndende, cyari kiganiro kirekire, abantu bazaga bakabaza Yesu ibibazo akabishura. Mbere yuko uyu mugabo azana iki kibazo ciwe hariho abasadukayo bari batanguye kubaza Yesu ikindi kibazo, hanyuma Yesu arabishura. Inyishu yabahaye ituma bose bacereza kuko batangajwe n'inyishu yiwe. Hanyuma uyu mugabo agiye kubaza ova ngo bamaze kubona yuko yajibije akanwa abasadukayo, nawe cyaravuga rero aya majambo kugira ngo ashobore kugira gute kugeza Yesu ashobore kugira gute kumutesta. Aramubwira ati mbwira rero nikiye cyagezwe gikuru gusumba ibindi. Aramubwira muri Matayo ni Yesu yamwishuye, ariko ngaho Yesu amubwira ati wowe usoma iki mu vyagezwe? Undi nawe aravuga ati umviriza, kunda uhoraho Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose n'umutima wawe wose, kunda uhoraho, ariko kandi ukunde na mugenzi wawe nkuko wikunda. Ukunde na mugenzi wawe nkuko wikunda.
shaka yuko muraba kino kintu. Iri jambo ni rihe tegeko risumba yandi yose. Mu yindi vugo ni nkaho babwiye ngo ni ikihe kintu nsabwa gukora gisumba ivyo umuntu amenyereye gukora vyose kugira ngo bize bikunde nemerwe n'Imana, bize bikunde nshobore kwinjira mu bwami bw'ijuru. Sinzi yuko mwibuka uwundi mutipe yaje kuri Yesu aramubwira ati mwami nkora iki kugira ngo nze ndagu ubwami bw'Imana. Ufata iki cyari kibazo kuko bumvaga Yesu avuga kuvyerekeye ubwami bw'Imana, bumvaga Yesu avuga kuvyerekeye ubwami bw'ijuru. Bavuga ati ni rihe tegeko riri hejuru ya yandi yose rishobora kumpermeta kwinjira mu bwami bw'Imana, rishobora kumpermeta kwemerwa n'Imana, rishobora kumpermeta kugira ngo nshobore kubenefisia ivyiza vy'Imana nkuko bikwiriye. Yesu amubwira ati ibi usoma nivyo, gukunda Uhoraho Imana yawe kurusha ikindi kintu cyose gutyo nivyo. Hama rero kuri uyu murongo wa 28 uyu mugabo acaravuga ngo umviriza rero, no uyu ni Yesu amubwira ati ngo wishuye neza, genda ukora uko. Ariko rero muri iri jambo yamubwiye avati ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda canke kunda umubanyi wawe nkuko wikunda, uyu mugabo abashije Yesu rero ikindi kibazo ngo mbwira rero mugenzanje ninde, umubanyi wanje ninde. Akakanusha yuko mugasulinya kuko karaza kugaruka. Umugenzi wanje ninde, umubanyi wanje ninde. Mu yindi vugo, qui est cette personne, nuhe muntu bikwiriye yuko nkunda nkuko najewe ngira gute nikunda. Nuhe, qui est cette personne là, nuhe muntu nkwiye gukunda nkuko jewe nikunda. Ako kantu karaza kugaruka muraza kukumva. Ariko nshaka ngaruke kandi kuri ibi bintu avuga ngo kunda Uhoraho Imana yawe kurusha ikindi kintu cyose. Nibaza yuko ibi bintu bitahurika, siko tumenye yuko gukunda Uhoraho iminsi yose bijana no gukunda mugenzi wawe. Yewe Yesu yarabivuze ngo ntushobora kwihenda uvuga ngo urakunda Imana utabonesha amaso, ukanka mugenzi wawe ubonesha amaso. Iki ni ikintu gikomeye. Rero dufise ikibazo kuko aya maverse turayazi, turayavuga, amagambo yacu ari facile kurepeta amaverse, ariko ikibazo ntidushaka kumva profondeur y'iki iryo jambo rivuga. Tuba turi ahantu nkaha tukavuga combien dukunda Imana. Yewe n'inyigisho zigishwa entre parenthèses muri life center zivuga kuvyerekeye guhimbaza Imana, murazi yuko iminsi yose zivuga ngo kuramo ikindi kintu cyose keretse kwerekana Imana n'urukundo tuyikunda. Tuje kukubwira ukungene tugukunda, nzinduwe no kugushima ndakubwira uko ngukunda. Ivyo nivyo, ariko ikibazo nuko gukunda Uhoraho tukabitandukanya no gukunda mugenzi wacu. Alors que muri Matayo Yesu yavuze ngo iri niryo tegeko rya mbere rikuru, ngo ariko hariho na rigenzi ryaryo rimeze nkaryo. Hari irindi rimeze nk'iryo. Iryo rindi naryo niriye nuko ukunda mugenzi wawe nkuko ukunda. Kubera ko nkuko wikunda, kuko bidakunda yuko ukunda Uhoraho, ukunda Imana yawe udashobora kubonesha amaso, hanyuma ukanka mwene so ubonesha amaso. Aha rero hariyo ikibazo gikomeye. Rero nshaka yuko tuja kurabira rero application ni gute ushobora gukunda mugenzi wanje nkuko nikunda. Turavye rero muri iyi texte tugira dusome ikurikira, siko ariko dukwiye kuvyumva neza tukiri hafi yuko ibi bintu bibiri ntitubitandukanya. Reka turaza kubirabira hamwe imbere yacu. Umurongo wa 29 tugeze ku murongo wa 32 haravuga ngo maze uwo agomvye kwiyerekana nk'umugororotsi, abaza Yesu ati mbega umubanyi wanje ninde?
mbega umubanyi wanje ninde? Yesu aramwishyura ati habaye umuntu yaravuye i Yerusalemu ariko aramanuka agiye Yeriko agwa mu bambuzi baramukoba. Iri jambo baramukoba mu zindi version baramwambura ivyo yari afise vyose, baramukubita, barigira, basiga asigaje gatoya ahwere. Hariho n'umuherezi amanuka muri iyo nzira amurengukako, amubonye aca iruhande, kandi n'umulewi ahashitse agira kuno, amubonye aca iruhande. Amen. Haleluya. Yesu rero atangiye gufasha uyu muntu gutahura iki kintu. Mugenzi wawe ninde? Ariko mwibuka aho twahereye, aha avuga ngo mbega rero mugenzi wanje ninde? Mu yindi vugo, ninde uwo muntu nkwiye gufasha? Ninde uwo muntu nkwiye gukunda nkuko nikunda? Ninde uwo mubanyi wanje? Ninde uwo mugenzi wanje? Ninde iyo nshuti yanje uri kurambwira ivugwa ngaha haruguru yuko uko nkunda uhoraho niko nawe nkwiye kugira gute? Nkwiye kumukunda. Okay? Rero mu ijambo ry'Imana haravuga ibi bintu ngo uyu mugabo Yesu ariko aramu explica, ariko afatiye kuri aka karorero, afatiye kuri uyu mugani. Mwibuke iyo tuvuga ku vyerekeye iyi migani mu gifaransa bakoresha ijambo parabole, ubundi abari inkuru ngufi zifasha umuntu gutahura icigwa runaka cyangwa ukuri runaka kwigishwa mu ijambo ry'Imana. Rero ntimwibaze yuko iyi nkuru Yesu ariko aravuga ngaha y'umusamariya w'imbabazi yabaye. Yesu ayikoresheje nk'igicapo kugira ngo uyu mugabo ashobore gutahura ukuri nk'uko Imana ishaka yuko umuntu agutahura. Siko rero Yesu avuga ngo hariho umugabo yaramanutse avuye i Yerusalemu agiye i Yeriko. Muri Bibiliya iyo ijambo ry'Imana rivuga Yerusalemu, Abisirayeli bafise ukungene batahuraga Yerusalemu. Yerusalemu ku Bisirayeli yitwa igisagara c'umwami mukuru. Igisagara c'umwami mukuru. Ico ni gicapo ca mbere. D'abord umwami wabo mukuru bumvaga yuko ari Dawidi, ariko kandi bari bazi yuko hariho uzoza Mesiya. Uyo niwe mwami w'i Yerusalemu, uwo niwe azoganza Yerusalemu. Ico ni ca mbere. Ico cyari gicapo c'uko Yerusalemu yitwa yuko ari umugwa w'Imana, igisagara aho Imana yahisemo yuko citirirwa izina ryiwe. Uko niko Abisirayeli bavyumvaga. Icya kabiri, Yerusalemu ubwaryo ni ijambo rivuga umugwa w'amahoro, igisagara c'amahoro. Iyo ni Yerusalemu, n'ahantu hatekanye. Uriyo aguwe neza, aratekanye, nta ruhagarara, nta bibazo afise. Icya gatatu ni igisagara c'umugisha. Uriyo ni umunyamugisha, arahezagiwe, ari mu kibanza cyo guhezagirirwamo. Yewe n'ibindi byinshi byiza byose novuga, Yerusalemu ni igicapo cyavyo. Ariko tugiye inyuma, Yeriko ni ikindi kintu. Ku Bisirayeli Yeriko cyari igisagara kivumwe. Mwibuke ubwa mbere Abisirayeli bajabuka Yorodani kugira ngo binjire mu gihugu Imana yabasezeraniye, bahuye na Yeriko. Ivyayo murabizi. Icagiye kuba nyuma yo gufata Yeriko, Yosuwa yasize avumye Yeriko. Ibi vyarabandanyije kugeza no mu gihe ca Elisa. Niho Elisa yakuyeho umuvumo wari uri kuri Yeriko. Inkuru murazizi biciye ku munyu yasavye kaja guterera mu isoko kugira ngo n'imiburuburi amazi ashobora kunyobwa. Ariko cari gisagara mu maso y'Abisirayeli kigaragara nk'igisagara c'umuvumo. Sasa nshaka yuko mubona iki kintu. Uyu mugabo ahagurutsa avuye hehe? Yerusalemu agiye hehe? Yeriko. Uyu mugabo ahagurutsa avuye mu kibanza, mu gisagara c'umwami mukuru, agiye mu kibanza mu gisagara kivumwe. Uyu mugabo avuye mu kibanza c'amahoro, mu gisagara c'amahoro, mu gisagara c'umugisha, mu gisagara c'ivyiza vyose umuntu yokenera, ariko agiye mu gisagara cumagaye, mu gisagara kibi, mu gisagara c'umugararizo,
mu gisagara kiresista ivyo Imana ishaka. Nivyo biriko biraba muri uyu mwanya. Hanyuma uyu mugabo ahagurutse ari mu nzira ariko aratumbera hagiye, ahurirayo niki? N'abambuzi. Ahurirayo n'abambuzi baramufata. Navuze mu Kirundi bavuga ngo baramukoba, mu zindi version bavuga ngo baramunyaga utwiyo twose, baramwiba, bamutwara ivyo yari afise vyose. Ico ni cyambere. Ica kabiri baramuhondagura, baramukubita, bamusigara indembe, bamusiga agira pfe. Mu yindi vugo uwamurabaga wese yabonaga yuko uyu muntu yagize gute, yamaze gupfa. Shaka yuko mubona iki kintu. Ijambo ry'Imana rirabitwereka neza. Igihe Imana yarema umuntu, uhereye mu ntango Adamu na Eva baremwa, aba bantu bari muri presence y'Imana. Ubuzima bwabo bwari bugizwe n'Imana. Imana yari bahagije, Imana yari vyose, niwe yaganzaga ubuzima bwabo. Imana niwe yari umugisha wabo, niyo yari amahoro yabo, niyo yari ubutunzi bwabo, niyo yari vyose kuri bo. Ariko rimwe aba bantu bumva yuko bashaka kubaho bari independent ku Mana, bumva yuko bashaka kubaho badakeneye yuko Imana ariyo ifata control y'ubuzima bwabo, ariyo itegeka ukungene bashaka kubaho, uko bakwiye kubaho, n'ivyo bakwiye gukora, ukungene bakwiye kwifata, n'ukungene bakwiye gufungura, n'ivyo bakwiye kwambara. No, turashaka kubaho nkuko twebwe tubigomba. Ariko kandi mu Baroma 6:16 iri jambo kenshi na manarivuze, ijambo ry'Imana ravuga ngo uwo wihaye kumvira ubu mwihaye kumubera umugurano. Igihe bumvaga yuko bakeneye independence ku Mana, ibingibi byabashize kuba abaja ba Satani, bisanze mu kibanza c'umwambuzi. Arabafata kuko ijambo ry'Imana bivuga ngo niwe gisuma, niwe mwambuzi, niwe ikimuzana sikindi nukwiba, kwica no gutikiza. Rero igihe umuntu yashakaga independence ku Mana, yashaka kwikuraho ku Mana kugira ngo abeho nkuko wavyumva, yisanga ari mu maboko y'umwambuzi. Umwambuzi rero arazi ukungena akora akazi kiwe neza ko kwiba, kwica no gutikiza. Araduhondagura, arahondagura umuntu, aramwaka ivyiza vyose Imana yari yamuhaye. Umuntu asigara ari aho ngaho ari amahwere, umuntu ataca afise, umuntu ari ubusa, umuntu apfuye nyene, apfuye. Imana dufashe cyane. Uku ni kwisi imeze. Iki nico gicapo c'isi uno munsi, nico gicapo c'umuntu mu buryo naturel, mu buryo karemano. Umuntu ari munsi yo kuganzwa n'umwambuzi, ari munsi yo kuganzwa na Satani. Satani amugirira nabi uko agomvye. Satani aronona ubuzima bwiwe. Binarenze ko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo muntu ari mu kibanza c'urupfu, uwo muntu arapfuye. Uko niko isi imeze, niko abantu bameze ngaha hanze. Ariko kandi munyemerere mvuge ku kindi kintu kibabaje, nuko nubwo ndi bubivuge ko mbere, ariko reka ndakavuge ko muri uyu mwanya, muri ubu buryo. Hariho n'igihe urabona nk'ubu iyo tuvuga ku vyerekeye ishengero ry'Imana, iyo tuvuga ku vyerekeye ishengero rya Kristo, iyo tuvuga ku vyerekeye abana b'Imana, tuba turiko turavuga ku bantu, aba bantu batakira baja ba Satani, ariko aba bantu bari mu migenderanire n'Imana, bari mu kibanza caho Imana iganje. Mu yindi vugo bari Yerusalemu, siko? Ariko ugiye kuraba ukungene tubayeho hano mwisi, hariho vyinshi vy'Yeriko bikwega abantu, bitwinfluence, bidukwega. Bimwe ishobora kuba ari imigenderanire, amarelation umuntu afitanye n'abandi bantu, ugasanga ntushaka kuva muri iyo migenderanire ufitanye n'abo bantu kuko hari inyungu wibaza yuko uyikuramwo. Hari n'ama business usanga abantu bakora, muri ayo ma business hari inyungu bikuramwo, ariko kandi ugiye kuraba ayo ma business uri mu nzira iriko irakujana hehe? Yeriko. Iyo migenderanire ishobora kuba ari umuhungu mukundana, ishobora kuba ari umukobwa mukundana, ishobora kuba ari umugabo w'abandi uri kuriruka inyuma ngo kuko arakurihira inzu, kuko arakurihira amashuri, cyangwa kubera yuko agufasha kurera abana. Ishobora kuba ari ikintu ubonamo inyungu, ariko icyo kintu ubonamo inyungu ni inzira iri kujana hehe? Yeriko.
ahantu habi, ahantu havumwe, mu kibanza cyo kugaragarizamo Imana. Ibi ngibi biraza bikagaruka, kuko rimwe uzokwisanga umwambuzi yamaze kugufata agufise mu maboko yiwe. Kandi yewe reka ndakubwiza ukuri, mu maboko y'umwambuzi nta mbabazi zibayo, nta mbabazi zibayo, nta mbabazi zibayo. Bamwe ishobora kuba ari ibintu bamara mu mwanya bariko bararaba. Urazi turi mu iterambere rikomeye, turi mu isi iteye imbere muri iki gihe cyacu, aho amakuru y'ibiriko biraba mu isi aragwiriye ahantu hose. Kuri internet uronka amakuru atandukanye, abantu biga byinshi bitandukanye. Yewe ishobora kuba ari amaprograme ukurikira kuri internet cyangwa kuri televiziyo. Ibi ngibi uri mu nzira iri kujana i Yeriko. Ivyo uraba, ivyo umara mu mwanya uri kurumviriza, uri kuraraba, ni inzira iri kujana hehe? I Yeriko. Urabe neza, kuko aho uri kuraja hariho umwambuzi agutegereye mu nzira, kandi mwango niyagufata ndagusubiriyemo nta mbabazi. Araguhushura seriousement, araguhushura seriousement, kandi kibi ari kibazo. Ariko ikintu nshaka yuko turaba ngaha ni ikintu gikomeye cyabaye muri mirongo duhejeje gusoma. Igihe uyu mutipe yaguye mu maboko y'abambuzi, akagirirwa nabi nk'uko yagiriwe, akamburwa utwiwe, agakubitwa, akamererwa nabi, uyu mugabo akagera ahantu aboneka yuko yapfuye, nk'uko nabivuze. Uku niko umwambuzi atugirira igihe tuguye mu maboko yiwe. Ariko kandi ikintu gikomeye ni ukungene haje umulewi, hatanguye umuherezi, haza n'umulewi. Aba bagabo babiri bose babona eta uyu muntu arimo, baca ku ruhande barigira. Shaka nsobanura iki kintu. Iyo Bibiri ivuga ku vyerekeye umuherezi cyangwa umulewi, tumenye d'abord yuko abaherezi nabo nyene n'abalewi. Abaherezi bari mu muryango w'abalewi, okay? Bose bava kuri Lewi. Ariko baba bose babiri, abaherezi, abalewi, n'abantu bari bafise igikorwa, responsabilité mu nzu y'Imana, n'abantu bari bafise igikorwa mu ngoro y'Imana. Muri Ancien Testament aba bantu bari bafise inshingano zo guserukira abantu imbere y'Imana, ariko kandi bakagira n'inshingano zo kwigisha abantu b'Imana amabwirizwa y'Imana, kugira ngo bikunde abantu b'Imana mu nzu y'Imana cyangwa muri Isirayeli, bikunde abantu b'Imana bashobore kumenya icyo Imana ishaka, bakigenderemo, bakibemo gicika ubuzima bwabo bwa minsi yose. Uku niko aba batipe bari bameze. Ibi rero bitwereka igicapo cy'ukungene isezerano rya kera ryari ribayeho. Aba barepresenta icyo twita la loi mosaïque, ivyagezwe vya Mose, amabwirizwa ya Mose. Ubonye umulewi, ubonye umuherezi, wacaga ubona amabwirizwa ya Mose, wacaga ubona amategeko y'Imana kuri Isirayeli, ukungene bakwiye kubaho, ukungene bakwiye kwifata, ukungene bakwiye gukora ivyo bakora, kugira ngo bikunde aba bantu bashobore kubana amahoro n'Imana. Rero aba bagabo barepresenta ivyagezwe, bageze imbere y'uyu muntu yaguye mu maboko y'umwambuzi. Nta kindi boshoboye gukora keretse guca iruhande bakagenda. Kubera iki? Nk'igicapo cy'ivyagezwe, iki kintu dukwiye kukibona. Ivyagezwe ntabwo bifata indembe ngo biyikomeze kugira ngo indembe ishobore kumererwa neza. Ivyagezwe ntibibikora. Ivyagezwe bibwira umuntu ngo gerageza mu nkomezi zawe, wikure muri iyo situation urimo, kugira ngo ugaruke Yerusalemu. Uko niko ivyagezwe bivuga. Gerageza, do better,
kora neza ivyo wari ukwiye gukora kugira ngo bikunde uve muri situation urimo uze mu kibanza aho uza kubona kugira neza kw'Imana. Ivyagezwe ntibishobora kugarukana ubuzima kuwapfuye. Ivyagezwe ntibishobora gutsindanishiriza uwacumuye. Ivyagezwe biragucira urubanza bikubwira ngo wewe ko vyakunaniye nukuri uruwo guhanwa. Ivyo nivyo vyagezwe. Niyo mpamvu aba batipe batashoboraga kugira ico bamumariye kuko ni gicapo c'ivyagezwe. Kuko vyakunaniye ko waguye mu maboko y'ababambuzi, twebwe duciye ku ruhande turagiye kuko nahawe guhaguruka kugira ngo wikure muri iyo situation, wikure muri urwo rubanza, wikure muri urwo rupfu, wikure muri izo ntege nke, wikure muri ivyo bibazo urimo. Nahawe ho kubikora. Uko niko ivyagezwe bimeze. Kandi yewe reka ndabisubiremo, dufise ikibazo mu isi, muri eglise, kubera yuko abantu bumva yuko ivyagezwe bikwiye gushirwa ko inguvu, kuko ivyagezwe bishobora gutuma abantu baja ku murongo. Ariko reka ndababwire, ivyagezwe naho bizana igitsure ku bantu, ntibizana impinduka mu buzima bw'umuntu. Bishobora kuzana impinduka ku buzima bw'umuntu, ahubwo ivyagezwe bizana urubanza. Ivyagezwe bizana culpabilité ku muntu atashoboye kubikora nk'uko vyari bikwiriye gukorwa. Ivyagezwe bituma umuntu avuga ngo nta kundi nuko nyene vyari bikwiye kuba, kuko n'ubundi vyarananiye. Bariya ivyabo bimeze neza kuko babishoboye. Niyo mpamvu nkwiye kwibandanyiriza muri ibi. Nta kundi. Uko niko ivyagezwe biza bigakora mu buzima bw'umuntu. Ivyagezwe nta pitié, nta mbabazi bigira. Nta mbabazi bigira. Iki rero ni ikibazo gikomeye, kuko no mu nzu y'Imana niko abantu bameze. Abantu bibereye mu nzu y'Imana bari mu vyagezwe. Bari mu vyagezwe mu buryo intege nke za mugenzi wacu zituma tumucinyiza, tumwereka yuko wewe uri hasi, wewe ntacurico, wewe warananiwe, wewe uri umunyavyaha, wewe ntaho uzogera utagerageje mu nkomezi zawe, udasenze nk'uko twege dusenga ntabwo uzobivamwo. Inkomezi ubuze nuko udakora nk'ivyo twege dukora, nuko udasenga nk'uko twege dusenga, nuko utisonzesha nk'uko twege tisonzesha. Niyo mpamvu umeze uko umeze. Uko niko abantu bibereyeho mu nzu y'Imana. Kandi rero abo vyananiye bagaca bati ngo bon, erega ufite jewe vyarananiye gusenga nk'uko bo basenga, rero nta kundi nuko nyene bimeze. Abandi iki ni kibazo gikomeye, bivyara ico nita hypocrisie, uburyarya mu nzu y'Imana. Abantu bari mu nzu y'Imana kugira ngo hanze ndabereke yuko meze neza, yuko ngororotse, yuko ntunganye, yuko ndi umwana mwiza, yuko ndi umusenzi, yuko ndi umusomyi wa Bibiliya, yuko ndi umuntu azi amaverse menshi, yuko ndi umuntu entre guillemets akora vyinshi vyiza nk'uko Imana ibishaka. Ariko muri jewe harimo ubucafu. Ubucafu. Abantu bari mu nzu y'Imana barimo amacakubiri, bari mu rwango. Nimba mwene so yakoze ikosa kubw'ivyagezwe, ucumushira ku ruhande mu gishingo cyo kugira gute, cyo kumwegera kugira ngo umufashe ahaguruke ave aho yakomerekeye. Ubwo n'uburyarya buri mu nzu y'Imana. Kuduza amaboko turabizi, turi abantu bazi gukunda Imana, ariko ikibazo nuko dukunda Imana mu majambo tukabitandukanya no gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Ikintu kimwe nagiye kubona gikomeye, munyemerere ndakivuge muri ubu buryo kuko naracibonye ko, kandi
aka kantu nigeze kukavuga rimwe abantu bose baca baratwenga. Urazi hari umugani w'ikirundi uvuga ngo akari mu mpene niko kari no mu ntama. Jewe nigeze kwivugira ngo akari mu nkoko kari no mu mbata. Nubona nk'ubu muciye mutwenga. Ndazi yuko ivyo bintu niko biri no kubandi kuko ndavyiziko. Dufise ikibazo kuko igihe twege turi mu ntege nke tuba dukeneye yuko hagira umuntu atwihanganira, adutera inkome, adutera intege, akatwereka yuko birashoboka yuko ejo bigenda neza. Ariko bikanka yuko twebwe tugira uwo mutima nyene ku bandi. Ndakeneye igihe jewe vyananiye yuko haza abantu bambwira ngo keep on going, bizokunda ejo, shishikara, komera, tera intambwe, egome, nta kibazo, naho vyananiranye uno munsi, naho watemvye uno munsi, haguruka, ihanagure, tubandanye urugendo. Ivyo ndabishaka. Ariko quand il s'agit des autres, ndababwije ukuri. Muribuka umengo ni muri Yohana igice 8 umugore bafasha ariko arasambana. Kandi reka ndababwire Bibiliya ntabwo ibesha. Bamufasha ariko arasambana live, bacha muzana kwa Yesu. Ikibazo cy'abagabo nuko tutazi ukungene bamusanze ariko arisambanya wenyene. Ariko ico tuzi nuko yari ko arasambana n'undi muntu. Uwo muntu bacha bamushira ku ruhande kuko ari uwabo, bacira urubanza umugore. Nigeze kumva abantu mbabarire ndagacishemo ubu n'ubwibone n'ukwikunda kw'abagabo. Iyo yari discussion yabubatse abubatse bari hamwe bariko baradiskita, bariko baravuga ukungene birateye isoni kumva ngo umugore yarenze ibigo, niko avuga yarenze ibigo, yarenze urugo. Nivyo nyene muravyumva nka kanka, prenez les deux. Okay, ngo birateye isoni ngo wopfuma wumva ngo n'umugabo. Muriko murumva ubu bupfu, muriko murumva kwikunda, muriko murumva ngo wopfuma wumva ngo n'umugabo yabikoze ngo apana umugore. Uyu mugore bamushikanye kwa Yesu, bamuciriye urubanza neza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, neza batihenze. Ivyagezwe vya Mose bivuga ngo umuntu nk'uyu yicishwe amabuye, kandi Yesu yaremeranije navyo. C'est vrai, ivyo muvuze niko bikwiye kumera. Ariko rero ikibazo gihari nuko uza kuba ari uwa mbere kumutera ibuye nk'uko vyanditswe, mukaba mwavyivugiye mu kanwa, azabe ari utarakora icaha. Iryo jambo bavuga ngo azabe utarakora icaha, mu zindi version bavuga ngo azabe utarakora icaha nk'icuyu yakoze kikaba kimuzanye mu kibanza cyo gupfiramwo. Mu ma commentaire biblique bavuga ngo bishoboke yuko presque bose mu bari bagiye kumutera amabuye bari bararyamanye nawe. Muriko murabona ukungene tumeze nabi twega abantu. Ndababwije ukuri, ivyagezwe nta mbabazi bigira, nta mbabazi bigira. Kandi nimba uyu mugore akwiye gupfa, namwebwe mwese muri ngaha mukwiye gupfa. Uku niko tumeze nabi no mu nzu y'Imana, twuzuranye uburyarya muri twebwe, dushaka yuko ivyacu biba tolere, ariko tudashaka yuko dutolera abandi. Ivyagezwe bishobora gutuma nambara ikoti imbere yanyu nkashirako n'akande kandi murabibona yuko naberewe. Ivyagezwe bishobora gutuma twambara amakoti tukagaragara imbere yanyu nk'abantu bubaha Imana, nk'abantu bakorera Imana, nk'abantu beza, nk'abantu nyene bigitangaza, nk'abantu baraye mu ijuru bakaba bamanutse uno munsi muri iki gitondo muri Eglise Life Center kugira ngo bababwire ubutumwa, alors que twaraye hariya dufatanya amashati. Ivyagezwe ntibikunda yuko umuntu aca bugufi.
ngo asabe imbabazi. Ibyagezwe bivuga ngo kora ibyo ushobora byose kugira ngo uboneke yuko uri mwiza. Ibyagezwe biteranya ingo, bizana ibibazo mu ngo. Kubera iki? Kuko utakoze ibi n'ibi jewe nawe ntidushobora kumvikana, ibyagezwe bironona ubuzima bw'abantu, bironona imigenderanire y'abantu, kuko ibyagezwe bidashobora gutuma umuntu ashobora kuba mwiza. Ibyagezwe ntibishobora gutuma imigenderanire yacu n'Imana iba myiza, ni nk'uko ibyagezwe bidashobora gutuma imigenderanire yacu na bagenzi bacu iba myiza. No, niyo mpamvu ibyagezwe byashitse kuri uyu mugabo ahari, bimuca ku ruhande, biragenda. Ariko reka mvuge ku kandi kantu, kuko aka kantu kariko karanjana hano nshaka kujya aho nza gukonkliwa. Nshaka yuko mubona iki kibanza uyu mugabo aryamyemo, siko ni kibanza cy'akaga, okay? Ni kibanza kiri dangereux, siko iki kibanza nshaka yuko tukibona ni kibanza cyo gutakaza vyose wari ufise. Niko okay. Icya kabiri ni kibanza c'urupfu, kuko uyu mugabo ari ahantu asigaje gatoya agapfa. Niko yewe nimba ndiko ndavuga ibintu vyumvikana muvuge yego, nimba atari uko nguko nguma mvuga ni niko. Hama icya gatatu nshaka yuko mubona aba baherezi n'abalewi nk'Abisirayeli bose, hari itegeko mu Bisirayeli rivuga ngo iyo umuntu yapfuye ikiziga nta muntu n'umwe yarakwiye kugikorako, kuko uwabaga ari sanse gukora kuri ico kiziga n'uwabaga agiye kugihamba gusa. Hama avuye kugihamba ntiyashobora kuja mu bantu, yacaga aja hanze y'igisagara akiyuhagira, akihumanura, kugeza ku mugoroba niho honyene yabaga afise uburenganzira bwo gusubira mu gisagara. Uko niko byari biri mu Bisirayeli. Rero Imana yari yarihanikirije abaherezi n'abalewi bobo gukora ku kiziga, keretse gusa ari umwana wawe w'umuhungu canke abavyeyi bawe gusa, n'umwana wawe w'umukobwa ntibashoboraga kumukorako. Swat aba ari umwana w'umuhungu canke ari abavyeyi bawe, nibo bonyene mwashoboraga gukora ku kiziga cyabo. Ahandi ho nta kindi kintu cyari gikwiye guhumanya abalewi. Rero iki ni kibanza cyitwa ikibanza cyo guhumaniramwo. Birumvikana ni kirundi cyo ikibanza cyo kuba impure. Sasa birumvikana yuko aba barepresenta b'amategeko yuko boca ku ruhande kubwiza impamvu zitatu. Impamvu ya mbere nuko badashaka gutakaza ubutunzi bwabo, ntibashaka gutakaza ivyo bafise, kuko mu rugendo rumwe uva mu gisagara kimwe uja mu kindi vyasabaga yuko ugenda ufise bourse yawe, ufise uburyo bwawe washize mu gasaho buza kukumara ubukene aho uza gushika hose. Ico ni cya mbere. Batinya yuko botakaza ivyo bafise vyose. Kubera iki? Nk'abaherezi canke nk'abalewi kumbure babaga bafise n'amafaranga baza gukoresha igihe bazoba bariko barakora igikorwa c'Imana hari aho bagiye. Okay? Icya kabiri, aba bantu batinyiraga ubuzima bwabo ntibapfe, kuko muri ico kibanza hari urupfu. Yewe aya mabandi, ababambuzi, ibi bisuma n'ivyagaruka natwe bikadusanga ngaha, mbega biraza kugenda gute? Twegeho ntituri bwisange, turi muri même situation nk'uyu mugabo. Niyo mpamvu dukwiye gukizwa nayo twagize gute, nayo twameze. Nagira mvuge ngo nayo twameze. Okay? Icya gatatu gituma aba bantu badashobora kugira ico bamariye uyu muntu nuko muca mwumva nimba umuntu ari ku mpfiro, bishobora kuba bitaboneka neza nimba yapfuye canke nimba atapfuye. Siko mu yindi vugo, sinshobora kwiyanduza n'uyu muntu, kuko nimba yapfuye ce qui veut dire que uyu munsi wanje wose uza kuba uri off, sindi bwinjire muri presence y'Imana, kuko nakoze ku kintu cyanduye. Ibi ni bintu bitatu tubona muri iki kibanza: gutakaza vyose,
kwandura n'urupfu. Okay? Bishobora kuba ari impamvu zatumye aba bagabo badashobora guhagarara kugira ngo bagire gute bafashe uyu muntu. Reka ndababwira aka kantu. Hari igihe uhura n'umuntu akaza akakubwira akagukubita ishida yiwe nyene, hari icyo ushoboye ukagira icyo umumariye ukamufasha iki gutyo. Sasa hariho n'ikindi gihe hari umuntu aza akaza kugukubita ishida, ariko ukaza kumva uyu muntu ariko aragukubita ishida afise umufuke yazirayemo, yewe ashobora kuba yanaziriwemo, ntituzi uko byagenze, ariko akaza kuvuga ati aha rero ndahwereye n'inzara. Kandi reka ndakubwiza ukaba uzi neza yuko egome inzara igira imwica. Hari igihe ndabankira ndabatuviriza jewe sinshobora kuguha umwe rero yamaje abandi nguviriza ngo nipatie za maharage bwana, nipatie za maharage. Namwambia mimi sitauza maharage zako lizikunywea pombe. Ngo ni barafiki bari niuzia bwana. Abagenzi nibo banguriye, ni kubera ko utabwira abo bagenzi bawe bakugurira ibiharage. Kubera ko wemera bakaguha inzoga hanyuma jewe ukaza kunsaba ibiharage. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Bon, nuko des fois hari igihe twigisha abantu ubwenge, ariko reka ndababwiza ukuri. Hari igihe ndayagura kandi nzi yuko avuye kunywa inzoga. Urazi impamvu? Nuko mu rundi ruhande ndazi yuko ikimunywesha izo nzoga cyangwa igishobora kumukura mu izo nzoga suko ndamwankira kumuha ibiharage, kuko itegeko ntirishobora kumuhindura. No, ni esclave, numuja, hari ikimuboshe, hari ikimusindagiye, hari ikimufashe muri uwo mwanya. Niyo mpamvu we ayaronse atakindi yumva inzoga, kuko niwe mwama muganje. Umwambuzi yaramufashe, yaramukubise, yaramumereye nabi, ari ngaho. Ati rero nyina mubwira ntireka inzoga kugira ngo ndaguhe ibiharage, wibaza ko yoca azireka kugira ngo ajye ibiharage? No, ibi ni ibintu bitatu biraho ngaho vyatumye la personne, uyu muntu ari mu kibanza kibi atabufasha ashobora kuronka nubwo amategeko yarari ngaho. Kandi twese turazi yuko amategeko ari meza, amategeko ava ku Mana, ariko naco yomarira umuntu yapfuye. Amategeko ntashobora kugira icyo ahinduye ku muntu deja ari umu esclave ku wundi muntu. Niyo mpamvu muri imirongo ngira nsome ikurikira, a partir y'umurongo wa 33 haravuga ngo, maze umusamariya yari mu nzira ashika kuri we, amubonye amutera akagongwe, aramwegera amupfuka inguma, amusomoza amavuta ya elayo n'umuvinyu, amushira ku ndogoba yiwe, amujana mu ndaro y'abahita, aramurwaza. Bukeye asokora idenariyo 2 aziha nyene indaro, amubwira ati umurwaze, kandi ivyo uzotanga vyose birenze ivyo ninagaruka nzobikwishura. Amen. Aha ni ku murongo wa 35 na 36, ni kugeza kuri 35. Okay, fine. Kuva kuri 33 kugeza kuri 35. Shaka yuko mubona rero ngaha ikindi gicapo. Mumenye umusamariya muri kira gicapo c'Abisirayeli yari umuntu asuzuguritse. Bon, d'abord mumenye ko abasamariya n'Abisirayeli, ariko n'Abisirayeli mu gihe ca deportation c'aba Ashuri, les Assyriens, baratwawe mu yandi mahanga maze barongorana n'abandi bantu. Igihe bagarukaga mu gihugu cyabo, abiyudaya abo bita abayahudi ntibasubiye kwemera abasamariya nka sang iri pure, bavati aba bantu barivanze n'ayandi mahanga, rero ni classe iri inférieure y'iwacu. Mu buryo muri Yohana 4 bavuga ngo abayahudi n'abasamariya baranenanaga. Muravyumva? Ufata abayahudi basuzuguraga abo muri Samari, kuko bumvaga yuko aba baravanganye n'ayandi mahanga, ntabwo bakiri sans pure, ntibakimeze kimwe nkatwe. Rero uyu muntu ni umuntu asuzuguritse mu Bisirayeli, ni umuntu atagacira afise nk'abandi Bisirayeli, ni umuntu, yewe reka ndababwize n'ukuri, ni n'umuntu
yazaga mu nyuma y'abandi bose igihe bose babaga bagiye gusenga. Nubona nk'ubu muri life center siko biri, mwe muri hari inyuma murasha gutangara ari mwege muri imbere y'Imana kurusha bari ngaho imbere. Ariko muri kiriya gihe cyabo umusamariya ashatse kuza ntiyajyaga n'inyuma, yacaga ajya inyuma ya hariya ku matoilette, niho yacaga sengera. Ntibamwemeraga yuko yinjira mu ikoraniro kubera ukungene babafata. Mu yindi vugo, ni umuntu asuzuguritse, ni umuntu akengeretse, ni umuntu atagaciro afise. Murashaka kumpa Yesaya 53:3. Yesaya 53 umurongo wa 3. Shaka yuko murabi iki gicapo muri Yesaya 53 umurongo wa 3 avuga ngo yari umuntu asuzuguritse, umuntu ari abandonné, umuntu yahebwe, umuntu w'imibabaro, umuntu yamenyereye kubabazwa. Wa wundi umurongo wa 3, nasavye umurongo wa 3. Wa wundi no mu maso hiwe abantu bose badashaka kumuraba, abantu badashaka umva mu maso yiwe hasa nabi, bumva yuko ari umuntu badashaka no kuraba mu maso kubw'ukungene adafise igikundiro. N'umuntu atigeze yitabwako n'abantu. Uyu muntu d'abord iyi prophétie ivugwa ngaha, uyu ni Yesu ariko aravugwa ngaha muri Esayi 53. Nshaka mubone igicapo cy'uyu musamariya. Uyu musamariya niwe aje agiye gushika imbere y'uyu muntu wa wundi amategeko yaciye ku ruhande akagenda, we agira akagongwe, agira impuhwe, acara mwegera amujako. Muri buke ibintu bitatu. Ikibanza barimo ni kibanza cyo gutakaza vyose, ni kibanza cyo kwanduzwa, ni kibanza cyo gupfiramo. Mu yindi vugo, uyu musamariya araje avuga ati ndemeye gutakaza vyose kubw'uyu muntu ari ngaho ariko arapfa. Ndemeye kwitwa ikivume, ndemeye kwitwa uwanduye, ndemeye kwitwa impure kubw'uyu muntu ari ngaho. Ndemeye gupfa, ndatakaje ubuzima bwanje, ndaburekuye. Aba bambuzi nubwo baza bakanyica mpfe, ariko uyu muntu sinshobora kwemera yuko acikanira ngaha. Ubwo n'ubuntu, la grâce. Ubuntu ntibuvuga ngo ni wowe wavyiteye. Ubuntu buravuga ngo icubahiro canje ndagisize, ubutunzi bwanje ndaburekuye ku bwawe. Ivyo anje ntabwo mbihaye agaciro gusumba wewe. Uyu ni Yesu bene data, uyu ni Yesu, uyu ni Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yasize ubwiza, icubahiro yarafise mu ijuru. Kuringanira n'Imana ntabwo cyari ikintu cyo kwigunzirako kuri we. Nature yiwe y'ubumana arayishira ku ruhande kubw'impamvu imwe, kugira ngo asange wewe nanje aho twari turi mu kibanza cyo gupfiramo, aho twari twanyazwe, turi mu maboko y'abambuzi, turi mu maboko y'umurwanizi. Hadusanga hahandi niho yadusanze bene data, mu rupfu, mu muvumo, ahantu handuye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yihinduye umukene ku bwacu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yihinduye icyaha kugira ngo twebwe abanyavyaha dukike kugororoka kw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yihinduye ikivume, kubambwa kure ku musaraba, yihinduye ikivume kugira ngo twebwe bari bavumwe dushikirwe n'umugisha wa Aburahamu. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo ni muri Yesu Kristo twahezaga imigisha yose y'ahantu ho mu ijuru. Ibi yabikoze ku bwacu. C'est la grâce. Ubuntu yapfuye mu gishingo cya jewe nawe twarabo gupfa kugira ngo jewe nawe turonke ubugingo budashira. Ngo bari kure, abari abakavantara, abari aba étranger, yatwegeje hafi y'Imana,
araza aratwunga atugira umwe n'Imana, aduha gusubira mu migenderanire n'Imana. Mu yindi mvugo adusubiza i Yerusalemu aho umwami mukuru ari, adusubiza muri cya gisagara cy'amahoro, adusubiza mu kibanza cyaho atagutsindwa kurimo ariko harimo gutsindanishirizwa, atuzana mu kibanza cyo kwemerwa bitatuvuye ko bivuye kuko ngene we yemeye kwiexposa ku byo turimo kugira ngo dukure mu byo turimo, adusubize mu kibanza turi destine kubamwo. Ubuntu, la grâce, ubuntu bene data, iki nicyo yakoze. Rero njya mu guheraheza nshaka nsome iyi mirongo isigaye 36 na 37, ariko mbere yuko nsoma 36 na 37 ndashaka munsubirizemo 27, 28, 29. Musubirizemo 27, 28, 29. 27 aravuga ngo uyu ni wa mugabo ariko aravuga siko, avuga ngo kunda uhoraho Imana yawe, wikundisha umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, inkomezi zawe zose, umushaha wawe wose. 28 ngo kandi kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. 29 29 ndavuga ngo uyu mugabo ashaka kwiyerekana yuko ari umugororotsi, ngo aramubaza qui est mon prochain, ninde uwo mugenzi wanje, nuhe uwo mubanyi wanje, niwe uwo muntu akeneye gukundwa, nkwiye gukunda nkuko nikunda. Mu yindi mvugo nkuko natangiye mbivuga nti aka kantu ndakagaruka ko icyo uyu mugabo ashaka kumenya qui est cette personne, ninde la personne akeneye ugo rukundo jewe nikunda. Mu yindi mvugo novuga ni qui est la personne digne de l'amour que j'ai pour moi-même. Nuhe nyamuntu akwiriye urukundo nikunda jewe, nuhe? Mumbwire Yesu, mumbwire. Hanyuma uyu mugani wose Yesu yamuciriye, shaka yuko murabi ico Yesu yashakaga gushikako ku murongo wa 36. Mufashe 36. Haravuga ngo iki ni kibazo Yesu abaza, muri abo batatu ugira ngo ninde yabonetse ko ari umubanyi cyangwa umugenzi w'uwaguye mu bambuzi? Nimba musoma Bibiliya mwitonze na makini, nimba mushishoza neza, nibaza yuko uyu murongo wa 29 n'uwa 36 hariho akantu katameze neza. Uyu mugabo abajije Yesu ikibazo ati, bivuga ngo nkunde mugenzi wanje nkuko nikunda, none uyo mugenzi wanje ninde nkwiye gukunda nkuko nikunda? Hanyuma Yesu mu mugani avuze ivyo yavuze vyose, mpereza 37 haravuga ngo aramwishura ati ni uwamugiriye imbabazi, ni uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubarira ati nawe genda ugira utyo. Kuri uyu murongo wa 36 na 37 mushamubona ico Yesu ariko aravuga ngaha. Yesu aramubaza ati ninde mugenzi w'uyu muntu? Sinzi nimba muri ko muratahuriye ico nshaka yuko mubona. Jewe mbajije Yesu nti ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunde mugenzi wanje nkuko nikunda, uyo mugenzi wanje nkwiye gukunda nkuko nikunda ninde? Hanyuma Yesu raconta toute l'histoire kugira ngo à la fin ambaze jewe ikibazo, avuga ati ninde mugenzi w'uyu nguyu yagiriwe nabi? Muriko murumva? Hanyuma jewe nkaca nishura ni umugenzi wiwe n'uyu yamugiriye neza. Mbega murabona yuko uyu ariko arerekana yuko umugenzi ni wakwiye gukundwa, ariko Yesu akavuga ngo
ni wowe ukwiye kuba umugenzi akunda. Est-ce que vous remarquez ça? Aka kantu ntimukabona. Uyu mugabo abwiye Yesu ati uwo mugenzi ninde nkwiye gukunda nkuko nikunda. Hanyuma dans l'histoire ya Yesu yerekanye yuko umusamariya niwe yafashije uyu muntu. Hanyuma abajije uyu mugabo avati ninde mugenzi w'uyu muntu. Uyu mugabo nawe yishuye ikibazo avuga ngo n'uyu yamugiriye neza. Ikibazo cha wa muntu cyari qui est la personne que je dois aimer? Ninde muntu nkwiye gukunda? Ariko Yesu aramubwira ati qui est la personne qui a aimé? Qui est le prochain que je dois aimer? Yesu avuga ati qui est le prochain qui a aimé? Muriko murabona icyo kintu? Alors naha shaka yuko mubona twebwe imisi yose turondera ninde ari digne y'urukundo rwanje, ninde ari digne y'ubugenzi bwanje, ninde ari digne y'imfashanyo ntanga, ninde ari digne, ninde abereye kugira ngo abone yuko ndi umuntu wakunda Imana. Yesu nawe akavuga ngo soit la personne yerekana icyo kintu no kuba atari digne. Kubera iki? Ngaruke. Ivyo Yesu yavuze vyose muri Yesaya verset 4 tugeze kuri verset 8. Nukuri n'intimba zacu yishizeko n'umubabaro wacu yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uko akubiswe nk'uwacumiswe n'Imana akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ibicumuro vyacu, yajanjagura ibigabitanyo vyacu, igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe niyo idukiza. Twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe. Uhoraho amuremeka ukugabitanya kwacu twese. Yaracuranguzwa, yamara akarendeka, ntiyakurako umunwa nk'umwagazi w'intama ujyanwa mu ibagiro, canke nk'uko intama itekerereza imbere y'abayikata ubwoya, niko atakuyeho umunwa. Yakuweho no kugirirwa nabi no gutsindishwa mubo mu rungano rwiwe. Ninde yabishize ko umutima ko yakuwe mu isi y'abakiriho? Ibicumuro by'abantu banje nivyo yakubitiwe. Iki nico gicapo Yesu yahaye uyu mugabo curiya musamariya. Iki nico gicapo cha Yesu. Mu yindi vugo Yesu ariko arabwira uyu muntu ni jewe musamariya, ni jewe ni expojeje mu vyo mwari murimo, mu vyaha vyanyu, mu rubanza rwanyu, mu rupfu rwanyu, mu muvumo wanyu, mu gutakaza vyose vyanyu. Ni jewe nabigiyemo kugira ngo mwebwe mushobore kubaho. Je suis le bon samaritain. Ni jewe Yesu. Rero ntumbaze ninde ari digne y'urukundo rwawe, ahubwo raba uwagukunze utari digne. Birabe, urabibona? Ese urabona uyu mwagazi? Uramubona uyu yafashe ikibanza cyawe, yababajwe nk'uko ivyo wowe wari ukubabazwa. Urabibona? Iki nico Yesu ariko aramwereka. Rero aho njya kurangiriza naha, ibi vyose ni Yohana 3:16. Urukundo Imana idukunda niko gwatumye ivyo vyose bishika kuri Yesu, kugira ngo jewe nawe turonke ubugingo budashira, jewe nawe tuba abanyamugisha, jewe nawe twitwa abana b'Imana, jewe nawe tugire accès kandi tube mu gisagara c'umwami mukuru.
ariko Yesu aramubwira rero ikintu gikomeye, nico naravuze nti kuri titre yacu, soit ce prochain, ce voisin, cet ami là, ba uwo muntu, ba uwo muntu, ba uwo, kuko nico Yesu amubwiye ati wamaze kubibona yuko umugenzi si wowe ukwiye gukunda, ahubwo umugenzi ni uwagukunze utabibereye. Nturondere kumenya ninde abereye, ninde ari digne yo gukundwa na wowe, ahubwo menya uwagukunze kandi utari digne. Kuko niwamenya uwagukunze utabibereye, ikiza gukurikira nuko va et fais de même. Genda uchike ce prochain là, genda ube, genda ukunde, genda ubabarire nk'uko wababariye, genda urekurira bakugiriye nabi nk'uko warekuriwe. Genda. Reka ndababwiza ukuri ibi bintu muvyumve kandi muvyumve. Ntushobora gukunda utaratahura urukundo wakunzwe. Ntushobora kubabarira utaratahura imbabazi wagiriwe. Ntushobora kugira ubuntu utaratahura ubuntu wagiriwe. Ntushobora kugira neza utaratahura ineza wagiriwe. Ntushobora. Niyo mpamvu muri iyi nkuru y'umusamariya w'imbabazi, Yesu ariko aramubwira ati raba ineza nakugiriye, kuko niwayibona c'est là où tu te demanderas plus ninde muntu nkwiye gukunda. No, uzokunda non pas kuko bari digne, ariko kuko uzi yuko wakunzwe. Uzobabarira non pas kubera yuko bakwiye kubabarirwa, ariko kuko uzi yuko wababariwe. Uzotabara apana kubera yuko bakwiriye gutabarwa, ariko nuko uzi yuko watabawe. Ivyo uzokora vyose bizoba outcome yico uzi cyagukorewe. Niyo mpamvu Yesu amuzanye muri iyi nkuru yose, nta kindi Yesu ariko aramubwira. Yesu ariko aramubwira ati regarde, raba Yesaya 53, raba ico amategeko atashoboye gukora, la grâce l'a fait. Ni jewe nabikoze, nagukunze utabibereye, naguhaye imbabazi zanje, kandi ukaba uri ngaha wibaza yuko amategeko ari cyo ashobora kukumarira. Ye uri kurihenda. Ya la grâce, ari ubuntu bukwakira, bukugumbira, bwiexpojeje muri situation yawe kugira ngo bugukuremo, kugira ngo bugukuremo. Nico ariko aramubwira. Ndangiza mumpe uyu murongo 1 Jean chapitre 3 verset 16. Ichete cha mbere Yohana yanditse igice cya 3 umurongo wa 16. Uyu murongo ni verset 37. I verset 37 ni wo uyu murongo. Yohana aravuga ngo nous avons connu l'amour, twaramenye urukundo, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ni gute twamenye urwo rukundo? Twarumenyeshejwe nuko yatanze ubwiwe bugingo ku bwacu. Nous aussi, natwe rero, nous devons donner notre vie pour les autres. Natwe rero tugende tube ce prochain là, wa mugenzi, wa mubanyi, wa wundi nyene aza kwereka abandi urwo rukundo mu kugira gute? Mu kuja muri cya kibanza nyene cyo kwemera kwitwa yuko uwo muntu ndiko ndababwira yama imisi yose yaje kundondera kuko akeneye ibiharage, yaborewe, yanyoye urumogi, vyaparanganye. Rimwe yansanze ahantu ndi kumwe n'abandi, umupastor umwe w'umugenzi hamwe n'undi mutama w'ishengero mu yindi shengero, turiko turaganira. Hanyuma araza uko nyene ndamugatisha, uvuye kunywa urumogi, wanyoye inzoga, none uri kuransaba ibiharage? Ati nukuri aha ndahwereye inzara iranyishe. Ndavuga ati okay, ndindira basi duheze ivyo turiko turaganira, tugende hariya ndakugurira amata.
acafata ngo ngende kumubwira ndavuga ati ndazi yuko wowe ugiye kumubwira atari bukubwire ndindira ninaheze ivyo ndimwo tuca tugenda acajyama ngaho hasi nabo ku ntebe aturindiriye turaganira ibyacu turabijamo akaguma mbwira ngo none bimeze gute ndavuga ati ndindira gatoya sinshobora guta abantu tuko turaganira hama uwo mpastori w'umugenzi en fait agira sohoke acarambwira ngo Pastor Christian kondo yako njoo hii na kuchunga hapa kondo yako njoo hii inakuchunga hapa mu yindi mvugo gerageza ukora ivyo wemeye gukora ariko iyo ntabwo ari concern yacu umuntu yigize nabuku nakazi kiwe nimba wumva yuko wowe ushobora kumufasha uvyitwararike bo turava ngaho tuja ahantu kuri cafeteria ndamugurira amata n'amandazi ubwo tuba turahejeje icyo nshaka kuvuga ni iki suko la personne akwiye kuba ari digne kugira ngo tumutemwanye notre amour il faut tout simplement yuko dutahura urukundo twagiriwe yewe uyo muntu ndiko ndababwira ntabwo yinjiye no mu nzu yanje tugumana muri salo nige no kumva nshaka kuja muri toilette sinjayo mpaka igihe aza gusohoka kuko ntababesha isegonda imwe wosanga ari cyagiye ariko nubwo atari dinye ndiko ndavuga nti Imana si tu m'as ainsi témoigné ton amour uyu muntu arakeneye kumenya yuko nawe akunzwe uyu muntu arakeneye kumenya yuko nawe yitwararitswe arakeneye kumenya Benedata tuve mu kintu cy'ikidini cyo gukora ibintu kuko hariho amategeko abigenga ntabirebire nsaba ntabirebire nsengera ntakirekire ndondera ndavuga ni Imana m'a tout simplement kurealiza urukundo wankunze kumenya imbabazi wangiriye kumenya ubuntu wangiriye kumenya ukungene ivyo mfise si jewe navyihaye kuko amategeko na jewe nduwo gupfa rubi nduwo guhanwa nduwo kugirirwa nabi ariko ubuntu bwawe buranyemera raison pour laquelle nimba atameze kimwe nanje n'imiburiburi mpa kumubonera mu mbabazi no mu rukundo wangiriye kugira ngo nimba hari ico nomara ndakimumarire apana kuko abibereye yewe ndifuza yuko yohinduka ariko arashobora no kudahinduka ariko ikiri ngombwa nuko amenya yuko urukundo rurashoboka no kudakwiriye no kudakwiriye ndababwiye ivyo uwo muntu mwotangara madami we baranamutinya kuko banahuye acaja ku ruhande rimwe yaradututse turi kumwe na madami aradutuka yewe aradutuka afata ibitutsi vya bindi biteye isoni ariko mu nyuma akagaruka akambwira ngo maharage wana ngo nipatiza maharage wana nipatiza maharage nshaka yuko tubona iki kintu yewe umusamariya w'imbabazi ni Yesu si jewe sindi umusamariya w'imbabazi nawe nturi umusamariya w'imbabazi umusamariya w'imbabazi ni Yesu niwe wenyene yashoboye kwiexposa ku vyacu tutabibereye niyo mpamvu avuga ati si tu réalises que le prochain c'est pas celui que tu dois aimer kuko abimerita mais c'est celui qui t'a aimé même si tu ne le méritais pas ukabibona alors va sois cette même personne be the same kind of person ba uwo muntu nyene wa wundi ivyo akora abikoreshwa nuko yatahuye yuko yewe nakunzwe ntabibereye ndababwije ukuri uzokora ibirenze ivyo amategeko agusaba gukora uzokwempacta ubuzima bw'abantu birenze uko amategeko ashobora gutuma wowe impacta ubuzima bw'abantu
uzoba umugisha ku buzima bw'abantu birenze uko itegeko rivuga yuko ukwiye kuba umugisha ku buzima bw'abantu. Turashobora guhaguruka dusenge. Dusangirire isengesho kuri uno munsi. Dusangirire isengesho kuri uno munsi muri ubu buryo. Mana, ugurura amaso yanje nshobore kubona urukundo wankunze. Mana, ugurura amaso yanje nshobore kubona imbabazi nagiriwe. Mana, ugurura amaso yanje mbona uko ngene wanteye ishema, wampaye agaciro ntari mfise. Mana, ugurura amaso yanje. Nta nubwo jewe nshaka yuko dusenga tubati ngo Mana ngo nshoboza kuba cette personne wifuza yuko mbawe wa mu bon samaritain. No, ugurura amaso yanje, kuko une fois amaso yugurutse ndakubwije ukuri, ivyo ukora birizana, ivyo ukora biraza kuba ubuzima muri wewe. Ndagutumira utangure kwisengera bati Mana, ugurura amaso yanje, warankunze urwo rukundo. Amategeko ntacyo yari kumarira, amategeko yari ariko arancira urubanza, amategeko yaransindishije, amategeko yanyereka yuko ndi wo gupfa rubi, ntacyo ndico, nkwiye gukoresha eforo zanje kandi ntashobora kwihindura, ntashobora kuvyikuramo. Ariko waransanze aho ndi, warahankuye, warahankuye, warahankuye mu kwiexposa kuri danger nari ndimo, warahankuye, waranshayuye muri iyo shayo. Ndagutumira utangure kwisengera uvati Mana, ugurura aya maso, ugurura aya maso, ugurura aya maso, mwamugurura amaso kugira ngo abana bawe tubone mwami igikorwa wakoze ku bwacu, tubone igikorwa wakoze ku bwacu mwami, tubone imbabazi zawe, tubone urukundo rwawe, tubone ineza yawe, tubone koma mwami wafashe ikibanza cyacu, watubereye wa mwagazi mwami, wa wundi ajanywe mu ibagiro mwami, ntiwagira icyo uvuga kuko wabikoze uvyemeye kubw'impamvu yuko twebwe mwami tuvamo, twebwe ntituje muri iryo bagiro. Ndasenga mwami kugira ngo ufashe ishengero ryawe. Ese ukuntu mwami tubayeho ukamenga amategeko niyo buzima, mu gihe amategeko azana urubanza. Ariko mwami shimwa kuko waduhaye ubugingo, waduhaye ubugingo butemba busesekara mwami, nibwo buzana impinduka mu buzima bwacu, nibwo mwami butugarukana i Yerusalemu, bukadushira mu nzu y'indaro, bugapeya le prix nécessaire kugira ngo tumere neza, twitwararikwe mwami, kandi ukanabivuga yuko uzogaruka kugira ngo wakomplise igikorwa watanguye. Mwami, ndasenga kugira ngo amaso yacu yihweze, amaso yacu yihweze, amaso yacu yihweze Mana, amaso yacu yihweze Seigneur, amaso yacu abone izo mbabazi, abone urwo rukundo, abone iryo neza mu nzu yawe mwami. Abantu bamenye uko ungene wabababariye kugira ngo mwami abafitanye amabifu bababarirane mu nzu yawe mwami. Abantu baterana intege hakorwa kirana imanza igihe hari umuntu yananiwe. Abantu bumve yuko ikiduhagaritse twese si ivyo dushoboye, nico wowe wakoze mwami. Ikiba arico kiba impamvu yacu yo gukora mwami. Si ce n'est pas le cas, ishengero ricika mwami, rigendeshwa n'amategeko mazu, kuko ata muntu numwe ari parfait imbere y'amategeko, uburyarya bugaca butuzuramo. Girira neza ishengero ryawe, girira neza ishengero ryawe mwami. Ndasengeye umuntu ari ngaha mwami, ndasengeye umuntu ari ngaha mwami. Uyu muntu mwami ari mu maboko y'umwambuzi, uyu muntu ari mu maboko ya Satani, uyu muntu mwami ariko arakubitika hari. Ndasengeye umuntu mwami ari muri iyo nzira y'Yeriko,
mwami ari muri danger, ndasengeye uyo muntu ari ngaho, ndagusengeye wowe mwene data, ivyo urimo utazi yuko uri kurishira mu maboko y'umugwanizi, amaboko y'igisuma, amaboko y'umwambuzi, utazi yuko uri kurishira mu kaga. Heraba umusamariya ari hafi yawe, heraba Yesu ari hafi yawe kugira ngo akugumbire, kugira ngo wumve urukundo, wumve kwemerwa, wumve ko wakiriwe bitavuye ku byo wowe ushoboye, ariko bivuye ku rukundo agukunda, ku mbabazi ziwe. Mwami, ndasabiye ubuntu n'umugisha abantu bawe, ugirire neza abahungu n'abakobwa bawe, ugirire neza umwe wese. Ni indwi mwami tuzaba turimo, indwi idasanzwe, indwi mwami aho tuzaba turiko turacelebra ikimazi kisumba ibindi vyose cyatanzwe. Ndasaba kugira ngo abana bawe tube muri yo esprit, muri yo mpemu nyene, turiko turacelebra mwami urukundo wadukunze. Umpezagirira abana bawe mu buryo bwose, mu izina ryawe ryera mwami Yesu, amen.